impamvu tutavuze ngo tuzogura imodoka tuzofata amazu twe dufite amasezerano twakoranye ariko ikiringo ni cy'imyaka 5 ariko iyo myaka 5 umwe wese afite uburenganzira bwo guhagarika amasezerano kuko amasezerano yitwa amasezerano mu gihe mu cyahurije ko muri babiri twere twashizemo itegeko niyo mpamvu nabagiye ko twagiye kwagejwa amategeko niba babumva bakabona ibyo twavuganye bito biko bigenda neza bafite uburenganzira tuzobafasha kubijanye no kubakorera umuziki mwiza nta birenze nta bintu byinshi twabemereye niko twabemereye kubafasha gukora umuziki mwiza ko dusanzwe dufise studio ya Irebe Music isanzwe ikoreramwo muri muhinyanyuzi akomeye cyane yamenyekanye cyane gose ari Malengo Business niyo mizero y'abarundi bose bakeneye kugura ibikoresho byose bikoresha umuyaga nkuba. Wifuza ama ordinateur, ama écran plat, ama television agezweho n'ibindi nk'amakinga, projecteur, ama bafle, ama tapi, eka n'ibindi mukenera byose mu buzima bwanyu busanzwe bwa misi yose. Cyangwa mukeneye umufundi ari binuje iyo bakorera ivyononekaye muhira iwanyu. Byose twakure kuri 68 tuba tubikire. Malengo Business niwo muco wize ku barundi bose. Cyadukoranije aha hariho igikorwa cya mbere cyo gutanga certificate kuri staff yoroganije Irebe Best Influencer Award. Ziba zaratanzwe kuva kera ariko nari navuze ko ishobora kwishikira kugira ngo ndavyivugire ndabashimire ku makamera ndabashimire ku bimenyesha makuru bitandukanye ko bakoze igikorwa ciza naho umuhini mushasha utera amabavu cyangwa ibintu bitubone kumwe n'abandi ako gikomeye igikorwa cyarakozwe gikorwa neza nabanyine bampera amashi. Igice gikurikira harimo ko dufise abaririmbyi Irebe Music nibaza ko ndabona abo mbo dufise muri raporo sibo riko ndabona ngira ngo ujeje market nako Irebe Music araza kudusigurura nitwamushikako ko naco gikomeye. Irebe Music ni studio ikorera hi radio Irebe FM ikorera Irebe Media ikorera ariko kandi tufise na Irebe Media ndabona uyijejwe nawe nyine ari kuri kamera hari ya CK nawe muhamashi ko urabona ko Irebe Media yigeze kure mu mwanya. Bo turafise Irebe protocol nibaza ko mu misi mike irahari sanzwe hari nibaza ko abaza bakeneye muri Irebe company ko turagerageza kuzana ibintu byose byaba bikenewe kugira ngo turabe ko twoteza imbere igihugu kuko Irebe company yubakiye mu kumenyekanisha igihugu cyacu cy'u Burundi kandi mwishusho nziza ihesha agaciro igihugu cyacu cy'u Burundi kandi igahesha agaciro n'abarundi twe bwacu. Niyo mpamvu turagerageza kuzana abajeni bagifise ivyumviro vyiza kandi bafise ishaka ubushake n'ishaka byo gukora kugira ngo ejo duteze igihugu cyacu imbere n'imiryango yacu itera imbere kuko imbona kazoza y'igihugu si aba papa wacu si abametre mu vayo n'abandi ni yatwebwe cyangwa ni abana bacu. Niyo mpamvu rero twe dukora tutaruhuka kugira ngo turabe neza ko ejo twebwe imbona kaza tugera kwakirikana. Rero ntabarandire mu majambo nuko ibisata byatuzanya hakuru ari nk'ivyo hamwe ho bari ko umuntu akubaza ati Irebe rizokora iki Irebe niki cyo ni kintu cyo gikomeye n'amavu ya mbere ariko ndashima Imana ko cyatawe ariko kandi subire gushimira cyane umufasha wanje ko niwe umuntu wa mbere umukenyezi wanje anshigikira akantahora kirikare hamwacame nshimira namwebwe mwabwirageje kumenyekanisha ijambo Irebe uno munsi kabazi Irebe ahantu hariho hose umva amavu ntiyari kubura yitwa tanguza iki mwese murabize icyo shima uno munsi abajene mwese muri ko murakora ndaza amavu twese turayasangiye umunsi reka arakora hari amabavu yiwaje gusa nituyanganya bitewe na video cyangwa imbono twe duko turajyamo hari gihe usanga Franika Fisari ashaka kugera naje umva nitushaka kuhanganya amavu rero aza kuza angana nico washatse gukora amavu ni nkayo ariko turashima Imana no munsi ko tubona ko azokira amakiri kibazo gira kabiri mwabaje sinzi ko mwavuze kuteje kujanye n'abaririmbyi abaririmbyi bo mwirebe nibaza ko hariya murababona nibaza ko no hijambo gatoya kugira ngo bavuge usanzwe kuko niwa mpa raporo usanzwe ajejiwe Irebe Music nanje niwa ntwara brizo ukushije icyo kibazo ku baririmbyi basanzwe bari muri Irebe Music wa mbere nikizigenza August Burundi yatanguranye na Irebe Music hakaba ari abandi baririmbyi twagiye turashira muri Irebe kugira ngo tubafashe kubijanye no gushikana kure impano zabo
muri abo hakaba harimwo uyu mubona ngaha bamwita New Face Kabos, nibaza ko benshi bamuzi. Hakaba ndi kumwe na Rambo de, aho nyene muramuzi mutavyirengagije. Hakaba hariho uyundi atarashika mugabo agirashike mu mwanya déplacement zamugoye, akaba ari nawe agira gatatu, agira kane plutôt, akaba ari uwo bita Iskado, yahoze mu mugwi Amahunja Music Club, oya Amasuka. Abaririmbyi nabo yabaje ikibazo kijanye nuko bazohava bakora nabo indirimbo ndangakaranga nkuko kizigenza wabo basanzwe bazikora. Iyo bambewe suko byifashe, abaririmbyi bacu basanzwe bakora indirimbo zijya sekira nyene musanzwe muzi, bazobandanya bazikora, kandi si kuvuga ngo ntibazi gukora indirimbo z'akaranga, byose barabizi. Kuvuga n'ivyashika nazo nyene tuzozibaha atakibuje. Ico bisunze kugira ngo batore aba baririmbyi, je barabashikirije, nibaza ko ico kibazo nawe yaraza kucishura. Barabashikirije nkaba nije ngiye kugira gukurikirana ibikorwa byabo. Hama nishe ku kibazo cawe, tuzobafasha kubijanye no kubakorera umuziki mwiza. Nta birenze, nta bintu byinshi twabemereye, niko twabemereye kubafasha gukora umuziki mwiza, ko dusanzwe dufise studio ya Irebe Music isanzwe ikoreramwo umuhinyanyuzi akomeye cyane, yamenyekanye cyane gose, ari we Lily Every Pro. Nibaza yuko ikibazo cy'umuziki mwiza kitazobura muri Irebe Music. Nibaze ko ikintu ca mbere Irebe FM canke Irebe company yubakiyeko ni kugira ngo duteze imbere canke dushigikire imico n'akaranga ku Burundi. Rero nibaze yuko nivyashika Irebe company canke Irebe Music ikabona yuko hari undi muntu kwiye gufasha kugira ngo ishirikane kure akaranga ku Burundi, nibaze yuko tuzohamagara nkuko nye tubabwiye ati muri mzikanaka canke umugwi kanaka umwanya ubarizo muri Irebe Music. Uvuze kirumvikana, kandi nibaza ko Franike ndakuzi ko ibintu bya entertainment turabizi cyane. Nibaza ko icyo kibazo bagije bose bari kukibaza, katukishuwe neza twitonze uko n'ikibazo kikunda kwibonekeza. Uno mwanya nta rebo igihe ari mu Burundi, sinzi ko nibeshe cyane, niba ziharingirana nka zibiri, ariko twateza dufite abaririmbyi benshi, hatuzo ko hari nka 10. Ariko abaririmbyi mubona turi kumwe n'umwanya baramaze ikiringo kingana, nkarambara amaze hafi ikiringo kingana n'umwaka ari mu Irebe Music. Hasi indirimbo zirenga 10 ziri mu Irebe Music zamaze no gukogwa. New Face afite indirimbo zirenga 6 amaze gukora, n'umugenzi w'abazahora mu Masuka afite indirimbo zirenga 8 amaze gukora. Twe ibintu muri Irebe company kenshi tubikora, abamaze kubimenyera mwarabonye Irebe company igihe tugure Irebe FM, ntitwabivuze ko tuzugure Irebe FM, dukunda kuvuga twabanje gukora hama ibikorwa bikivugira. Uno mwanya nishuri ikibazo arashobora gusanga ejo nzohora n'intambamyi runaka cyari company itatuvuye ko kitavuye ku baririmbyi, ugasanga ari Imana yanditse kindi. Ariko twebwe mvuze ko nk'umuntu nuko umuziki simvuze ngo ndawuzi gusumba abandi, ariko ndawushikira cyane gusumba abandi. Je ndabivuze kuva mu 2008 namishikira umuziki. Hano ari mwana batari bwana sinzi kujya harimo atari bwavuke. Yego, bisigura ko rero umuziki nawe utankuriye, barabiza abantu benshi muyinga, barabiza abantu benshi za Kirundo, muri Noro nta muri imyaduga atagenda mutwaye. Bisigura ko jewe nsanzwe narabikunda, kasanzwe narabikora. Rero kuzana abaririmbyi uwo mwanya wose twamaze tutaraberekana, twari kuturiga uburyo tuzokorana mu byo dushoboye twebwe, kuko umuririmbyi byakeneye akenshi usanga amarebo babaha batabaha ibyo bakeneye, ahubwo bakabaha iby'ibishobisho bishaka. Ugasanga nka Irebe company shaka branding Irebe company, ngo Irebe company yageze ubu si muri ibyo branding, ahubwo Irebe company branding umuririmbyi, sinzi ko nibeshe. Bisigura ko rero muri dinazana aba influencer biyo akabaza muri Irebe company, Irebe company mu kuvuga zo Irebe company zokomera nawe wakomere, Irebe Music ikomere na wakomere. Bisigura ko twebwe ibyo tushaka gukora muduha umwanya, niba mutwizera koko niba ibintu tubimazemo igihe, muduha umwanya muri zorebona itandukanirizo byo kujya mu kintu ukunda no kujya mu kintu uhatiwemo n'abandi cyangwa se wigishijwe n'abandi. Ni ibintu bibiri bitandukanye.
kuja mu kintu ukunda cyangwa kuja mu kintu we nk'uwo Linda Kamba ati bajya abantu ndabona bo bafasha ni cyane twate bazana umva ntavyo nzi vuze tizana ivyo rero reka tubihe amaso ejo cyajya ejo muzoduha amanota kubera dufise kontra ndende cyane nibaza ko muzobibona mu bikorwa ariko kandi tubabwiye ngo muzobona ibikorwa bimwe muhora bubona ngo buri ngo gucya turafise uburyo tuzokora bitewe n'ivyo twize ku bandi murakoze umusaruro nutaboneka nkuko amalebo menshi abavyiteze umusaruro wa mbere jewe kuva kera namye nkunda umuziki umusaruro wa mbere nuko kabiri gatanu indwi mu muziki hatera imbere ni nabona baririmbye bo muri Rebe Music bari kwateza imbere ico gisata cyo umusaruro zobonetse niyo mpamvu nakubiye ko keshi ugiye urondera amahera birakunda kwanga mugabo ugiye uvuga uti nsha uteza imbere ikintu runaka birashobora gukunda gusa nico nyene nama nabivuze muri Rebe Company keshi turakunda gukora ibikorwa bikishura ivyo umuntu yibaza nabivuze ko ndashobora gupanga yuko nza gushika kwibarabara ariko Imana yateguye ko ntaza kurenganya rya daraza rya haja cyo keshi rero ivyo nkora ndareka ibikorwa byo nyene bikidugira bikivugira kubera yuko ndashobora turafise ivyo twavuganye nabo ariko turavugana tuti kubera yuko ibintu tubivuganye wanashaka twagiye no kwa note no mu bavoka twaragezeyo barareba amategeko twashizeho twumvikanye bisubira ko yire budget ntije gusumbya izakoze ahubwo ije nayo kureba ko ari cyo yokosora na gitoya yigiye kuzindi zakoze cyane ziriko zirakora mugori twavuga ibintu tushaka gusanga bitabaye twitwa ababeshi cyangwa birenze twitwe yuko mengo twara abahenze reka ro tureke ibikorwa zivugire igikomeye nuko uno munsi mubonye ko Rebe Music ihari kandi ifite abaririmbyi kandi igiye ku kivi muzoduha amanota gukora indirimbo muri studio yacu icyo basabwa nta kindi ni program abaha muri Rebe Music turakira ko nabavuze ko uru rugamba turimo twararubayemo twarava ruguru imuyinga tuje gukora indirimbo muri studio tukamara iminsi 4 turindire ko dukora tugataha tudakoze icyo ni ikintu cya mbere kitazwa muri Rebe Music umuririmbyi aje gukora suva ngo August araje ngo nimwe Rebe Music ngo cyamucako suva ngo Satu baraje cyangwa Fizo asi umwanya wiwe azova muri kuwo mwanya wuheze kubera ko tushaka guteza imbere ibyo dukunda bitwaje kurira n'amafaranga arakenewe uko murabizi ko amafaranga arakenewe muri byose ariko iyo dushize imbere ibikorwa bikaba byinshi kandi bikaba byiza hari igihe bizotuzana ibyo dukeneye navuga ibibazo byose babajije mpamvu tutavuze ngo tuzogura imodoka tuzofata amazu twe dufite amasezerano twakoranye ariko ikiringo ni cy'imyaka 5 ariko iyo myaka 5 umwe wese afite uburenganzira bwo guhagarika amasezerano kuko amasezerano yitwa amasezerano mu gihe mu cyahurije ko muri babiri twere twashizemo itegeko niyo mpamvu nabagiye ko twagiye kuhagejwe amategeko niba babumva bakabona ibyo twavuganye bito biko bigenda neza bafite uburenganzira bwo kwandika bakavuga bati twifuza turebeye ku byo twari dukeneye byo twavuganye ko bigenda neza ngo uburenganzira bufise cyane natwe muri Rebe Company cyangwa muri Rebe Music bafite uburenganzira turebye ubwo tukavyumvikanako atanduruze habaye hanyuma by'ibiteramo gukora ibiteramo rimwe nababwira yuko dushaka tuzokora ibiteramo 2 twakora 10 dushaka kuvuga tuzokora 10 dukore na kimwe ukasa muri ivyo umwe yatugwaranye cyugasanga ikibazo runaka ico no basaba ngo mudushiyikiye hanyuma kujya mwaba muri afishi kujya dufise isamize nko babivuze kuvyerekeye isamize yango umuyobozi arazavuga icyazofasha nk'isamize Rebe FM ko yafise mweneyo nibaza ko kuvyerekeye ari masamize yo ku ruhande bice kuri dufate nko kuri managinga ikintu kigiye kwaba baririmbira kibabwiye kindi umuhanuzi wanje ni wire twa disante ni mumuzi mwese sumunya muziki uri aho yicaye niyo muhanuzi mukuru wanje uje Rebe Music nawe muramuzi n'umukameramani n'iki rabimenyereye ujeje kuvugira abaririmbyi niyo Rebe Music ko mumutumiye ni na Flavia murabona n'umujuralist abe dukuvuga nagerageje kurondera team y'abantu batahura ibyo bazokora ushobora kufisa miliyari y'amafaranga ukananiga uburyo yakoresha kugira ngo uteze imbere ikintu ushaka kufisa umutwe ujye gukora ikintu ukareka kuri 0 ukarengana ofisi ya miliyari twere ntitwitaye ku byo kwerekana ibyo tuzokora ahubwo twitaye kwiyubaka kubakira hamwe ibintu team izofasha kugira ngo ibintu bigende neza ariko namwe uzobona icyagoranye mwirebe company ni mwijambo ryo rero wese afise kutubwira ati ibintu ko bigenda neza ariko ndabasabye n'ubundi ndabasabye mudoha kanya
buri gihe nkuko mwatumu tuba hafi muzogenda murabimenya ibizokurikira irebe company nababwiye ko aba partenaire mfise cyabamfasha uno mwanya murebe company umitahe mfise rimwe bwa journaliste rimwe bw'abanditsi imwe mfata ko muri abantu bakomeye kuri jewe niyo mpamvu naje kubwo kubereka mu representa mukuru usaza mpagarariye nongera ndabereka ni na coordinatrice wa irebe company ya marketing wa irebe company nibaza wa irebe FM umuyobozi wa irebe FM arashaka kumuvuga nongera nkabereka n'umuyobozi wa irebe FM kora murabona ko aba bose nibaza ko muri mwese aba bose ari nk'abashasha imbere yanyu muri entertainment sivyo ko yemeze none sinzi ko mbeshe kucyo kintu umva kugira ngo ndabashikirize kugira ngo ejo niyo bahamagara umuyobozi w'iradio fixe conference mwitabe representa bahamagara mu mwitabe uje marketing coordinatrice wa irebe company muze mumenye uje nukuvuga ariko wirimana musaza w'umuzi ko ari umuhanuzi wa irebe company mukuru wari hajya rafa muramuzi ko asanzwe aje ari we ategura ibiteramo debe event musaza w'umuzi nima kinice ngaho kubwa irebe company kugira ndabashikirize mwe muri aba boss bandi mu majago maki ndabubaha kuma bize ko munyi bagerana ndabuha gutsumba oye mutaba muvayo numujama wa Jene yifuje kumenya atabibonye ku ma YouTube kumva ibyo twaje kuvuga yumve ibyo azodukosora yaje kudushikira amajago maki uwo mu muhamashi uretse aba aye bari muri irebe music n'abandi bose bakorera imiziki yabo muri irebe studio turafise umwanya ducisha ko tubaha muri irebe FM kugira ngo indirimbo zabo zishobore kuvuzwa dushobore kuba promotinga muri ubwo buryo urumva ukore ururirimbo muri irebe studio ni na avantage kubera ko ucuronka promotion novuga nti ku buntu hanyuma uko tugiye gukorana n'ayandi maradiyo nibaza yuko umuntu yovuga ati duhera d'abord iwacu duhera mu rugo iwacu tukabikora hanyuma n'ayandi maradiyo akatubonera ko akarorero niko irebe FM atewe gikorwa niyo mpamvu tuzazitanga ubuyobozi niba dutwara uyu abategereza ko niwe koreko natwe ntabyo kwande naho ari umuyobozi mukuru nawe nyene yarafashije cyane muri organisation canke mu ntaja ari wundi tugira turungikire muri kano kanya nyene cyane murakoze cyane yase kwiyibagira nka babandi murakoze cyane naho kwiyibagira